umukama yabagaburiye umukate w'ingano abaha n'ubuki buvuye mu gitandara, muranywa murahimba ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Hora n'umukama bavukanye bwake neza mwese. Uyu munsi ni umunsi mukuru cyane, umunsi mukuru w'isakaramento ryeranda, aho tuza kuzirikana mu bisomwa byeranda rwa rugendo. Ni mu gisomwa cya mbere tuza kumva rwa rugendo bene Israeli bari ko bagira, bamaze imyaka 40 bava mu gihugu bacugwa bufuni na buhoro mu Misiri, Imana ikabarokora ibajyana mu gihugu cy'isezerano, maze bakanasonza bakanyoterwa, Imana igaheza ikabagaburira mana turaza kumva ibyo ari byo, ikabaha n'amazi yaravuye mu gitandaro. Hama baraheza baragenda bagana igihugu cy'isezerano. Natwe niko rugendo tuzakugira twerekeje umukama, tumushengereye, ariko rutwibutsa n'urugendo turiko rugana ijuru. Mu nkuru nziza Yezu ati, ndi wa mukate w'ubuzima. Yezu niwe mukate w'ubuzima, niwe mazi y'ubuzima, ni nyobwa y'ubuzima, niwe atwiha nk'inyobwa y'ubuzima, nk'amazi y'ubuzima, nk'umubiri nyine utanga ubuzima. Tutari kumwe na Yezu ntaho twokwishikana. Niwe rero tuzagushengerera, tumuherekeza, tugira urugendo nk'umwami w'abami, kuko niwe yaducunguye. Nabyo tuza kwibutswa na Pawulo Mweranda avuga ati, umukate tumanyura niwe mubiri wa Kristo, n'inyobwa dusangira n'inyobwa ya Kristo. Tumanze twajye hasi, twambaze igigongo cy'Imana ku bw'igito bwacu, ku bicumuro byacu, kuri abo bose tutagendera mu nzira uwo Yezu Kristo yaduciriye. Ndirega ku Mana rugira byose, kuko nacumuye cyane mu byiyumviro, mu mvugo, mu ngiro. Niko naracumuye, ncumura mbizi, ncumura n'ibigirankana. Nicyo gituma ntabaza Mariya muhimbaza, yamye ari umubikira, n'abamarayika n'aberanda bose, namwebwe bene wacu munsabire ku mukama Imana yacu. Imana rugira byose nitugirire ikigongwe, maze niyamara abo turi ku icumuro byacu duhe ubuzima budahera.
dusigaranye iryo sagarambeno ry'agatangaza ngo ritubere icibutso c'uko babara kwawe. Turagusabiye inema yo gusonera amabanga y'umubiri wawe n'amaraso yawe, kugira ngo ubukiro bwazanywe n'inkuka yawe nibuze bwigere butuvirira. W'Imana musange ubuzima n'ingoma, hamwe na Data na Mutima mweranda ubona mu myaka yose. Igisomwa ca mbere byo dusoma mu gitabo c'amategeko. Muri rya minsi Musa yabwiye umuryango w'Isirayeli ati, uzokwibuka inzira yose Umukama Imana yawe yagucishijemwo mu bugaragwa iyo myaka 40 yose, kugira ngo agucishe bugufi akugeze amenye ikiri ku mutima wawe, kuko uzozigama amategeko yiwe canke utazoyazigama. Yaragucishije bugufi agutera inzara, hanyuma akugaburira mana utari bwabone kandi na basokuru bawe batari bwabone, kugira ngo akwereke ko umuntu adatungwa n'indya gusa, ariko abeshwaho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Umukama. Umutima wawe ntuze wishire hejuru ngo wibagire Umukama Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Misiri, mu nzu y'ubuja. Niwe yagucishije bugufi mu bugaragwa amahanga, kandi agucisha mu mahanga, kandi mu buhanga buteye ubwoba burimo inzoka z'ubumara buturira n'utumina, intara yagadutse itagiramwo amazi. Niwe yagukuriye amazi mu gitandara c'ibuye ry'isare. Niwe yakugaburiye mana mu bugaragwa, amana basokuru bawe batari bwabone, kugira ngo agucishe bugufi yongere akugeze, kugira ngo azokugirire ibyiza muri kazoza, kugira ngo azokugirire ibyiza muri kazoza kawe. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Thank you.
nibyo dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko yashyikirijwe na Yohani. Muri irya minsi Yesu yabwiye abayahudi ati, jewe ndi wa mukate muzima wamanutse uva mu ijuru, uriye kuri uwo mukate azokwamaho imyaka yose. Byongeye umukate jewe nzotanga n'umubiri wanje kugira ngo isi ironke ubuzima. Abayuda baja mu guharira bavuga bati, washobora ate kuduha umubiri wiwe ngo tuwurye? Yesu arababwira rero ati, nukuri ndabibabwiye, mutariye umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso yiwe, nta buzima muzogira muri mwebwe. Uwurya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje arafise ubuzima budahera, kandi jewe nzomuzura ku munsi w'imperuka. Nanone umubiri wanje ni imfungurwa y'ukuri, amaraso yanje nayo ni inyobwa y'ukuri. Urya umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje aba muri jewe, nanje nkaba muri we. Nk'uko data yantumye ari muzima, nanje nkaba muzima ku bwa data, niko n'uwumfungura aba muzima ku bwanje. Uyu rero niwo mukate wavuye mu ijuru, ntumeze nk'umwe ba sokuru barya hanyuma bagapfa. Urya uwo mukate azobaho imyaka yose. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Bavukanye twatanguye no nkuka ya misa tuvuga yuko ari umunsi mukuru ukomeye duhimbaza w'isakaramento ryeranda Yesu muzima. None nashaka tuzirikane ukuntu Imana yashatse kurokora umuryango w'abantu, amasezerano Imana yagiye igireranira n'abantu kugira ngo iturokore gushika kuri Yesu Kristo, mu kanya tuza guherekeza nk'umwami w'abami. Isezerano rya mbere Imana yagiraniye n'abantu niryo kuva ku muntu wa mbere. Imana yatangiye kurema ni Adamu. Adamu, iyo umuntu yumvise Adamu no kuvuga igatamu no kuvuga ibumba mu bisaga, kuko Imana mu butatu bweranda toroshe gutegera. Mana Data, Mwana na Mutima Mweranda, mu bateresone batatu biragoye kubitegera yuko ari Imana imwe mutende, mugabo bateresone batatu ntibitahuritsa mu bisanzwe. Ni naho ubwenge bw'abantu n'ubw'Imana nta naho bihuriye. Imana rero Data, Mwana, Mutima Mweranda, Imana imwe rudende, imaze kurema isi n'ijuru n'ibiriko byose, yavuye igira inama ati ngo tureme ni ukuvuga butatu bweranda, tureme umuntu asa natwe. Iraheza afata ibumbi iraremarema amishyiramo impwemu zayo. Umuntu wa mbere aba arabayeho ni Adamu. Mbere iranamuha n'ubwenge kuruta, kuko umuntu niwe wabise ubwenge kuruta ibindi biremwa byose Imana yaremye. Yamuha ubwenge, mbere yaramwishushanye ko imuha ubwenge, mbere iranamuha n'ibwirizwa ati genda ibiremwa byose ubiha n'amazina kandi ubitegeko biganza. Ndaguhaye ibintu byose uzobitegeko biganza. Aranaduha n'ibyo kurya washaka iciye kuri Adamu. Hama mu nyuma
imana iraraba isanga n'umwe ivyo yaremye umuntu n'umwe ni Adamu imuremera umugore umufasha Eva. Yaramusinzirije mugabo iramusinziriza ifata mu rubavu yiwe kuramwo igufa imuremera umugore Eva. Nico gituma yamwise Eva umufasha w'umugabo. Tugire Kristo. Nico gituma mpora ndaba nkitegereza nkanatangara umugabo akubita umugore wiwe. Ivyo mubikora kuko muri kuko bica umugore wawe kuvuga ni uri ko wikuri kuko n'urubavu rwawe uri kukubita urubavu rwawe. Wewe umugore ava muri wewe hamutse ngaho wegagura n'ubu ni uri kurikubita mu yandi mazu kuko umugore n'urubavu rwawe none umuturubika kabo ega ni wewe uri ko witurubika kamatse indamutse murabe iyo mwisakramento ryo kwarirana bavuga ati ntibukiri babiri mubaye umubiri umwe. Ati nico gituma umugore yasobasenanyira n'umugabo uko nyene bongo bumwe ego mu maso y'abantu ni babiri mugabo muni matima n'umuntu umwe mu bisanzwe. Wewe wa mugabo uturubika umugore wawe ukamukubita ni wewe uriko wimena n'umugore. Hari n'abagore ngo bahe ibihurika abagabo babo niwe wihuritse. Abagore bahora baza kurondera ibihuriko abagabo bawe reka nta mugabo uba ugifise ufise igihurihuri. Noneho uzoza mu bandi bagore ngo urafise umugabo waramuhaye ibihurihuri abandi baritwengera. Nta mugabo afise n'igihurihuri kandi niwe babimugize ntabwo. None bigenda gute? Aya bagore biyemera akaba aribo batanga amategeko mu nzu kubera yahaye ibihurihuri umugabo wiwe. Iyo ndabona ahantu hamwe nigeze kuba ni padiri umugore ndabona abwiye umugabo tumiriza rero baya mahera y'ishashi genda ku isoko ugura ibi n'ibi nukuvuga ni wategeka hanuma none ndiko ntaca mvuga gamo umva umugabo amategeko genda ugura ishashi y'amajana 5 ucugura ibi n'ibi igihuriro baramuritse nakubona mukarumva birababaje mukuru nza guhurika umugabo kandi uzi ko mugize umubiri reka guhurika abagabo bawe reka upfa mu mugabo. None naringeze kw'ico Imana iremye Adamu yaramuremeye umufasha umugore apfa mw'igufa ryiwe hama Imana iranabana ibagirira neza ikabaremera ivyo bazofungura mw'iparadizo muri Edeni ibashiriraho ivyamwa. Ati rero ndabagiriye neza muzoza murya mutarusha muze murya ivyamwa vy'ibiti vyose biri muno murima uretse iki giti nshize hagati. Giti kiri hagati ni igiti ivyamwa vyaco ntimuze mukoreko kuko ni igiti kimenyesha ikibi n'iciza ntimuze mukore. Nimwakorako muzopfa. Nuko yari yabagiriye neza hama shetani mu gisa n'inzoka irabahenda yatanguye guhenda umugore. Eva iramubwira ati mbega Imana yarababujije kuzorya ivyamwa vy'ibiti biri ngaha vyose. Oya, Imana yatubujije kuzorya ivyamwa vy'iki giti co hagati bini tuzorya. Ngoya ngo Imana yarabahenze Imana yoguhendako. Imana yarabahenze ngo irazi yuko hamwe mworya birya vyamwa vya kirya giti kiri hagati ngo muzosha mumenya ubwenge nk'Imana mu yandi majambo muzosha mumera nk'Imana. Umugore avyumvise ati nuko burya Imana yaraduheza acaza ko ararya kuko hari n'abantu bahora babeshabesha ngo igicumuro ca mbere c'inyanduruko cadukwegeye akaga twese ngo ni ugusambana. Ntibigeze basamba kuko yari umugabo n'umugore. None umugabo n'umugore baryamanye baba basamba
none ntiyari yababwiye ati genda mugwire murondoke mukwire isi yose. Bari kugwira gute? Bakarondoka bagasubira isi yose bataryama, kandi ntibasambanye kuko Imana yari yabahezagiye. Niryo sakramento rya mbere Imana yakitse y'umugabo n'umugore. Ntabwo igicumuro cya mbere cy'inyanduruko ari ubusambanyi. Barenze ibwirizwa ry'Imana, baza kurya ivyamwa Imana yababujije, bumvira shetani bagambara Imana. Hepfo ariya acafira umugabo ngo reka ngo burya ngo Imana yaraduhenze ngo nawe je ngo tumere nk'Imana. Umugabo nawe acagenda acana ngo acarajya baradukwege natwe. Abimana burya bamaze kwikwegera bacumuye bagambaraye basanze bari gusa, Imana ikiragenda irabaza kuko baci bagenda kurahura ibibabi by'intuzenye bitotoba ngo bambare. Imana iraza irabwira Adamu ati Adamu wakoze icyo wa mugabo warenze kwibwiriza urakubwira nawe ngo si wa mugore wambaye ampera. Uri umuntu w'umugabo hendwa gute n'umugore wawe ngo ni wa mugore wawe? Kumwe duhora iyo dushumuye tubita ku bande manga. Ucumuye mu bisanzwe kwirega neza imanga ati nacumuye ntabi ntuze kubita ku bande. Noneho ntabwo ngo yari afise Imana yamurema. Iyo avuga ati wa mugore we jewe nimbe wabigize jewe sinjya yarariye ngo ni nyuma habavye ngo ni wa mugore wame kimwe tuta ku bandi imanga ko wacumuye ntabi kugira ugere ku kigo. Wa mugore wamani we yameze mukakimubona bwa mbere yavuze ati ndabonye umubiri w'umubiri wanjye, ndabonye amagufa y'amagufa yayo. Mugabo uko wabavye ni wa mugore wambaye ameze sawa. Mande kibaza epfo umugore wakoze ngo n'inzoka yampenze. Inzoka no kuvuga shetani. Bahora baza kwirega ngo shetani yaranze inzoka yanyu. None ngo ikuhenze ngo uje kwiba ukanka muzojayo no. Niba yagufa turi kuba ibi bintu by'abandi bazoguhonda no ko. Kandi uzovuge ngo ni shetani yaguhereje. Bazokudoda neza. None shetani uzojuyikobora. Azokumena ni wewe manga. Shetani yangiye ni gufata kunguko nawe. Kuko muze murabe igihe umuntu tugiye ducumure mu bisana haraza udutima tubiri. Hari agatima k'Imana kakubwira ati iki kintu ntugikore niki, ugikoze irakora. Shetani tikora ntangora, kandi iyo umaze gucumura shetani kiza kwitwengera kandi kiza gukorera imbere y'Imana. Ngo wa muntu wawe ngo wahora wiyemera ngo ni gwawe, none sinamuhenza ntiyacumura uruguyemo. Reka rero kuko umutima w'Imana uri muri twebwe, twaramuroze igihe twabatizwa, igihe twakomezwa arakubwira ati kora neza ibyo bizoguha ubuzima budahera, ukoze nabi n'umubiri udahera. None rero baracumuye baradukwegeye twese. Icyo gicyo Imana yaciye ibabwira ati Adamu nari naguhaye ivyamwa uzorya utarushe, ubu kugira uzorya uzomeneka uzobira uguye. Cyo gituma abagabo kugira baronke ivyo basumira umuryango mu manzu manza kuruha ni igicumuro ca mbere cavuye kuri Adamu. Abagore nawe Imana yabwiye bati kugira uzovyare bizokugora rinde. Bavuga n'ikirundi bakunda kuvuga ati indawoye bwirwa n'uwayirayeko. Hari nabo zibitana kubera Eva. Muze musome mu gitabo cya mwene Siraka yari hano handitse ati igicumuro cya mbere cinjiye mw'inose kubera umuntu w'umugore Eva. Cagikwira abantu bose acanye n'umugabo wiwe, twese tuba turafasha. Mugatugira n'Imana ko Yesu yaje kugira yaragamburukiye Imana se tuca turaroko. Yesu yaje kugira ngo adukize. Igicumuro cy'abana kirandagata. Adamu na Eva bavuye babyara abana babiri Kahini na Abeli. None bagiye gutanga imperezo ishikanwa, Abeli yaritanganye umutima mwiza ukenguruka, Imana yarashima. Kahini aritangana umutima mubi, Imana ntiyarishima.
hama Kayini arayimenye yuko Imana yashimye amashikanwa imperezwa za Abeli, aca afata agapfunda adoda mwene wabo. Igicumuro ukuntu kirandaga, ahonda mwene wabo Abeli. Imana nawe nirabibona iraza kubaza Kayini iti Kayini wakoze mwene wanyarihe? Kayini ngo ninde yangize umucunzi wa mwene wacu? Ko wubahuse kumena amaraso ya mwene ndogo, ndagushizeho ikimenyetso zopfa wangara. Abi yapfuye yangara Kayini kumena amaraso ya mwene ndogo. Byagiye biragenda, mu Imana iragiranira irindi sezerano rya Adamu na Eva riraheze. Mu nyuma Imana yaragiriye irindi sezerano na Noye. Imana iramubwira ati abantu baragoye, wewe niwe mbona unyubaha, wewe rero n'umuryango wawe n'ibyawe byose niwubaka ubwato. Yari umutama none ubaka ubwato, kuko abantu banseseme ngire ndabarimbure bose. Nowe agahanura abantu ti Imana yambwiye nimwihanure mureke gucumura. Nabo bakamutwenga bakagasaza kariko karavuga. Nayaguma yiyubakira ubwato. Hageze igihe abwira umuryango wiwe barinjira mu bwato n'ibyiwe byose. Hama Imana irungika imvura y'isegenya yamaze iminsi 40 n'amajoro 40. Ba bantu bamutwenga bose batwagwa n'amazi y'isegenya, imvura y'isegenya. Yarabahanuye barankakomo ati mu gihe ca Noye niko na Yesu abivuga, mu gihe ca Noye abantu bararima, baradandaza, bararongora, abandi bakarongorwa, baranywa bakarya. Kandi bumvise impanuro za Noye, mushika imvura yabarimbuye bose. Harokotse Noye n'umuryango wiwe n'ibyiwe byose. Misi 40 n'amajoro 40 aheze, Imana yarabwiye Noye ati vayo wowe n'ibyawe byose n'abawe. Kandi Imana yaciye gira irindi sezerano na Noye ati sinzosubira guhonya abantu n'imvura y'isegenya. Ati mbere ikimenyetso nshizeho n'umunywa w'amazi. Nimwabona umunywa w'amazi hariya hejuru, Imana iba yibutse kuko habaga hagira hazi imvura y'isegenya. Hama Imana igaca yibuka rya sezerano yagirana na Noye ati shijamo umunywa w'amazi hejuru imvura ishireka, kuko yibutse ati ndabarimbo kashireko umunywa w'amazi abantu ntibameneka. Mu nyuma Imana yakuye igiranira irindi sezerano na Aburahamu sogokuru wacu mu kwemera, igihe yamubwira ati Aburahamu yari intabyara n'umugore wiwe Sara, kandi bari bashaje, nta n'umwana n'umwe bari bafite. Amahera bari bayafise n'amatungo, mugabo umwana ntibakira nini. Imana rero abwira Aburahamu ati va mu ntara yawe uhebe itongo rya so, umuryango wa so, uzoze nzoguha irindi tongo, nzoguha iyindi ntara, nzoguha ikindi gihugu, kandi nzoguha n'urubyaro. Aburahamu arabwira umugore wiwe Sara ati tugende, ijwi ry'Imana rimbwiye uko tugende. Acabwira umuhungu wabo Loti ati tugende aho Imana iriko irambwira. Aburahamu n'umugore wiwe Sara n'umuhungu wabo Loti n'ivyabo byose bafata inzira batazi iyo baja. Mugabo Aburahamu yari afise ukwemera, baragenda batazi iyo baja. Mugabo yavuga ati Imana izojira naho nyene. Bafata inzira ye baragenda. Bageze mu nzira Imana iramubwira Aburahamu tirangamiza amaso yawe urabe hejuru mu kirere, urabe ziriya nyenyeri zihariye. Abana bawe abuzukuru n'abuzukuruza bawe bazongana na ziriya nyenyeri. Ati kandi raba ku nkengera z'ikiyaga, raba ujya musenyi, abana bawe abuzukuru bawe n'abuzukuru bazongana kurya. Nta n'akana na kamwe afise amavyemera uko. Barabandanya bagenda, Imana irabereka aho babaja.
ashaka bari bafise n'abakozi babagira ibitungwa vyabo, inka, impene, intama, indogobe n'ibiki. Abakozi batangura no gushwana. Aburahamu arabwira Loti umuhungu wabo ati hako dupfa abakozi, ati raba igihugu Imana yaduhaye ni kinini, tora niwatora ibubamfu jewe nca ngira iburyo, niwatora iburyo ngira ibubamfu kugira ngo abakozi bacu ntidupfa abakozi. Hama Loti aratora umuhungu wabo na Aburahamu, nuko batandukanye washaka. Aburahamu n'abakozi biwe baja ruhande ubwo, Loti n'abakozi biwe baja mu rundi ruhande. Hama mugabo Imana burya amasezerano yagize ntiyigera iyarengana. Yari yamwemereye ubuvyaha. Bimwe vy'abagore navuga, umugore wa Aburahamu amuhenda ati raba turashaje tugire dupfe, raba n'amatungo ufise none uzoyasigirana ndeko tugire dupfe. Ati acaramwosha. Sara yoheje umugabo wiwe ati ryamana n'iyo nshoreke Agari, ryamana n'iyo nshoreke umuvyareko asa azosigarane ivyo dutunga, nawe acajyanako nawe. Aca bararyamana, aca muvyarako umwana Ismaeli. Agari amaze kuvyara Ismaeli atangura nawe gucagaya. Umugore wa Aburahamu ati jewe ndifitiye umwana shawe we uri ntavyara, nacagirisha kwaza kubita ku mugabo, tiraba inshoreke yikwiranga nawe aramubwira nawe siwe wampenze ngo twaryama, nawe mugira uko ushaka. Aca aramwirukana. Agari aja kwangara n'uwo mwana, Imana iramubonekeshe umumarayika ati kuriko wangara, ati yanyirukanye, mawuja yanyirukanye, ega nuko wamugaye, genda umwubahe. Asubira muhira arubaha. Hama mugabo Imana isezerano yabwiye Aburahamu yahavuye iriranguwe. Yavuye Imana yabwiye ati Aburahamu nawe umugore wawe yaguhenze ukaryamana n'inshoreke, ivyo nakuraganiye biwuca biba, umugore wawe aguca asama inda nari navyara kandi ashaje, kandi uzovyara umuhungu uzomwite Izahaki. Hama yavuye asama imbanyi avyara Izahaki. Izahaki none Imana yavuye ibwira Aburahamu ati uwo mwana wawe ukunda cyane ndamukeneye, uje ko kumutanga kw'inkoka no kuvuga kumukerera agatanga amaraso yiwe. Aburahamu ariyumvira ati none namurose nshaje, mugabo kubera kubaha Imana Aburahamu aremera ati nabihawe n'Imana. Yaramutanze igihe yabwira abakozi biwe ati nimusenye inkwi, cabwira kakana Izahaki ati tuduje ku musozi. Izahaki ntikari kazi ivyo arivyo, baragenda bazize mw'itaba ry'umusozi, abwira abakozi ati guma ngaho tujane n'umwana wanje ku musozi, tugiye gutanga ishikanwa, gutanga inkuka. Akana kikoreza inkwi Izahaki Izahaki bashitse mu nzira karabaza ati mbedare ko tugiye, mbega ko tugiye gutanga inkuka nkaba nikoreye inkwi, intama imfizi y'intama yo gutanga kw'inkuka iri he? Ndakwereka mwana tugenda. Aragenda bashitse yaca arakaboha, afata umuriro n'inkwi aracana, asokorora imbuga cyangwa agakerera gatange. Imana ikirungika umumarayika ugira ati Aburahamu nabonye ko nyubaha ugamboroka, kutanyimye uwo mwana wawe umwe w'ikinege wabyaye mu busaza kandi ukunda cyane, raba mu gisaka hariho imfizi y'intama aba ariyo utanga. Aciye rero abona imfizi y'intama ati mu kishingo cy'uwo mwana wawe agira umereze, nabonye ko utanyanka umwore, tanga irya mfizi y'intama. Niyo yaciye isubirira Izahaki. Naco gituma Aburahamu yahavuye abasogokuru wacu mu kwemera ivy'Imana yagiye iramubwira
wemera gutanga umwana wiwe w'ikinege yakunda cyane amutanga hama burya babana babuzukuru n'abuzukuruza yari yaramubwiye ko azoronka bahavuye bavuka kuri Izahaki. Izahaki ni umwana umwe w'ikinege n'avukana n'ubundi bita Isimayeli yakuse ku mwana avuye ku hanze kwa Hagari bwa mwana w'isezerano ni Izahaki. Izahaki yavuye abyara Yakobo abyara abahungu 12. Iyo bavuze Isirayeli mwumvemwo Yakobo kuko Yakobo ni Isirayeli. Ko Isirayeli no kuvuga ni n'abahungu 12 ba Yakobo ari bo Isirayeli, nibo bubatse imiryango 12 ya Isirayeli. Ibi twumvise mu gisonga ca mbere niho nashaka kugira bapfa mu Misiri. Mbega bagiye mu Misiri gute? Nico nashaka dufite bagiye mu Misiri kuko mu Misiri nta muri Afurika muri Egiputa. Bagiye mu Misiri gute? Kuko Aburahamu amaze kubyara Izahaki yabyaye Yakobo abyara abahungu 12. Abahungu 12 Yozefu mu bisanzwe niwe muhererezi, kandi mu Imana kose Yakobo yaramukunda cyane kuko yakabyaye ashaje. Hama abahungu 11 barungika kuragira inka kure kuko baraza kuragira inka kure. Hari hasigaye agahererezi ni Yozefu. Mu nyuma se aramubwira ati rondera imfungurwa ugende kuraba abo muvuka niyo bagiye kuragira ibitungo. Mugabo kubera Yozefu yari afise impano y'Imana, yarabonekerwa n'Imana, akabwira abo bavukana ati jewe nabonekewe, Imana yambonekeye, nabonye umengo azogera igihe mumvukamira, bagaca bagira ishari n'inzigo. Kandi kubera yanamukunda se yamuvyaye ashaje akabarya. Bamubonye rero bashiriye imfungurwa baciye ngo burya umuhungu w'indota araje, reka rero tuce tumwica tuzobwira dawe yuko igikoko camuriye. Abashiriye ibyo kurya akabonye agafata ibyo abazaniye bamanza barakaboha, baragenda bagiye gusoma bashika kwa Yozefu ntibamunima nakimumenya. Yozefu arababaza ati muje hogira ngo inzara yatwishe muri Isirayeli turondera ibyo dusoma, mufise amahera angana gute? Ngaya. Aca babwira ati none burya so wabo mvukana muri ranga turi 12 amazina avuga na Yozefu baramushiraho oro niwe ariko arababaza. Yozefu ari hehe? Igikoko caramuriye yarapfuye. Oro niwe nyene. Ati so wanyu yitwa ngwiki? Yakobo aracariho. Yego. Tumviriza rero mwene wanyu nta wundi mwene wanyu muvuka ni Benyamini niwe bakurikirana na Yozefu. Bari kumwe Benyamini. Atumviriza rero inga ndazibana n'amahera yanyu nkeneye. Benyamini unakurikirana na Yozefu ngavuze ko yapfuye, ndamushyira mu gasho muze kuzana so wanyu Yakobo ndamukeneye kumubona. Nabo yoca yiyahura. Twamubwiye yuko Yozefu yariwe n'igikoko agakwiyahura, ubu Benyamini nawe tukamusigino none aca yiyahura. Ati nibyo ndegetse nabi. Aca baragenda n'inzongera barabwira ibyabaye Yakobo hama araza yisiri nyene n'amarira menshi. Hama Yozefu niho yayimenyesha ati rega ni mwene wanyu umwe mwagurisha mukaza guhenda yuko papa igikoko camuriye, ni jewe Imana yarandokora, ivyo mwagize sivyo nzobagirira. Genda muzane abagore banyu n'abana banyu nzobatunga. Narangurishije Imana ntiyangurishije, yarandavye byiza. Genda muzane abagore banyu n'abana banyu nzobatunga. Nuko rero bene Isirayeli bagiye mu Misiri kuri Yozefu
Yozefu niko barakwiriye bava abanyisirayeli barakwiriye kuko bamaze imyaka myinshi rwose barakwira. Hama Faraoni w'ico gihe yarapfuye, haza uwundi mwami batangura rero kugirira nabi abanyisirayeli bavuga ati abantu bariko barakwira kandi ntibazana ngaha, turabona yuko bazodutwara igihugu, reka ahubwo tubatoteze. Mbere baca bashiraho itegeko ry'uko umwana wose azovuka w'umuhungu ari ukumwica. Mu banyisirayeli abakobwa ngo muze mubareka, abakobwa sinzi ibyaha, mugabo umuhungu azovuka no kugegena nta bindi, kuko abantu bazodutwara igihugu. Niryo tegeko ryaciye risohoka. Uwo mwami umunyisirayeli azovuka ari umwana w'umuhungu ica, umukobwa muze mureke ntacyo bazotugira. Eka ni namwe Musa yapfutse mw'ico gihe. Musa yapfutse nyina we wabona ko kana ni keza, ugati gabo cabakica bagaho acaza kukanyegeza ku nkombe y'uruzi agashiraho, mugaritegereza ati none kazobaho gute? Muti Imana nayo irakomeye. Burya aracunga, haza umukobwa wa Faraoni w'umwami wo mu Misiri aje koga, yumva akana kariko kararira uwo mukobwa, araraba abona n'akana k'agahungu, aca abona nyina we muga ntiyarazi ko ari nyina. Umugore wo muri Isirayeli ati kano kana ndagukunze, ingo uzokandereye mu rugo kwa papa umwami nzoguhemba. Aca arakajana muga ni nyina, mugabo umwami we umukobwa wa Faraoni ntazi ko ari nyina, arakarera ku kirimba c'umwami karakura karaba umusore. Mugabo Musa amaze kuba umusore yaramenye by'ukuri yuko atari umwana wo muri Egiputa wo mu Misiri, yaramenye yuko ari umwana azanana muri Isirayeli naho yavukiye hariya. Arabona yuko babacura bufuni nabo, arabona ukuntu umunyamisiri ariko atotetse umunyisirayeli. Hama aragira ishavu riraza rimwe rimwe, acafata uwo munyamisiri aramuturitsa aramwica, aca muhamba mu musenyi. Bukeye abona abanyisirayeli nabo bariko barasubirana, arabahanura ati nyamara mwe murazi ukuntu badutoteza ngaha mw'iki gihe, namwe musubiranemo. Umwe mwabo babiri acavuga ati sha ejo wishe umunyagiputa turabinuma, genze gukorera ku mwami bagukorere. Acaza kumureka. Musa rero amenye ko bamuretse yaciye ahunga, ahungira mu yindi ntara. Jewe aranjekeza nishe umuntu w'abantu. Aca ariyahunga kwa Yetro. Kwa Yetro ni umuntu yari afise ibitunga mu yindi ntara mu kindi gihugu, amuragirira ibitunga vyiwe. Hama uwo Yetro arashima Musa, acamuha n'umukobwa wiwe ngo bubakane, aramugabira. Ni hamwe Imana ariko araragira ibitunga vya sebukwe, Imana yamubonekeye mu gisaka aramubwira ati Musa, numvise amaborogo y'abana banje b'Abanyisirayeli ayo bagorewe muri Egiputa mu Misiri, ndakurungitse ugende ubakureyo. Musa aravuga ati mwana we nagiye nishe, muga yaratinye mu bizaza, yavuze ati jewe sinojayo, sinzi no kuvuga neza, tindakurungitse nabi, reka sizovuga amajambo, ntuzovuga amajambo yawe, uzovuga ivyo nzoba ndagutekereza. Aca aramubwira Musa abwira Imana, none je nzovuga ko ari indantumye. Twaravyumvise ati ndi Imana y'abasokuru, Imana ya Iburahimu, ya Izahaki na Yakobo, genda uzovuge yuko ugutumye Imana ya Aburahamu, Izahaki na Yakobo. Ati kandi ni Imana iriho, abazi igifaransa nibo bitahura, kuvuga
imana yamyeho iyiriho n'igereza. ni ukuvuga imana ntigira intanguriro n'iherezo, ni yamye mu myaka yose. andi yanditse ngo genda ubwire umwami wa Misiri muri Egiputa yuko Josui mu gifaransa, Josui ni wandungitse. Josui ni uwuriho, kuvuga imyaka yose. Genda hama agenda nyene Musa afise n'ubwoba kubera umuntu w'abandi yapfuyeyo yishe. Agenda n'ubwo butumwa bw'Imana, Imana yari yamubwiye ati iyo nkoni uhora ukoresha niyo uzokoresha n'ubundi. Aragenda mu Misiri arabwira umwami Farawoni ati Imana ya Iburahimu, ya Isahake na Yakobo, Imana iriho yamyeho ntigireze, nishaka abantu bayo ubakure mu Misiri. Amanzi aradadaza, muze musome mu gitabo cy'Ihunguka biranditse, yaradadaje aranka kubarekura. Imana akabwira Musa ati ko yanse kuri ibi n'ibi, burya irakoresha ibitangaro 10 Imana yagize iciye kuri Musa kugira igondoze Farawoni, kugira arekure bene Israeli bari mu buca mu Misiri. Aho avuga yuko yarungitse amazi ya Nile, tugire Kristo. Burya uruzi rwa Nile ruva he? Rujya rutunze Abanyamisiri kuko niko bakoresha kugira imirima yabo y'imiceri n'ibindi. Bisanzwe ruva hajya mu Burundi, hari y'Ibururi muri Ntutsere, ruva mu Bururi hariya niko rutunze kuko rugenda, kandi ngo niko ruzi rurerure mw'isi rubaho, uravye iyo rusha rukabandana. Rero ruvuka hajya mu Burundi niko rutunze Abanyamisiri. Burya rero mu bimenyetso Imana yagize iciye kuri Musa, uruzi rwa Nile yararuhinduye, ibwiye Musa ati fata iyo nkoni yawe irarishe ku ruzi rwa Nile ruhinduke amaraso gusa, rwose ruhinduka amaraso, kugira Imana imwereke Farawoni yuko ari Imana ihambaye ishoboye. Irarungika urubura, irarungika inzige zirakwira mu mazu yose, zirajya imirima yose. Imana mu nyuma yararungitse n'ibikere bikwira mu bitanda byose, umuntu wese aryamyeho n'ibikere byuzuye mu nzu, kubera yadadaje kwanka kurekura abana b'abantu. Hama mu nyuma yarahavuye arabarekura Farawoni. Hamwe rero ya Pasika y'umukama abwiye havuye babwira Musa ati ngiye ubu rero nimutegure kuzovayo mw'ico gihugu, muze mujabuke mutegure Pasika no kuvuga urugendo. Mutegure Pasika, umuntu wese afise agahene canke agatama kabage ahereze ko n'udafise amaraso yayo mw'ivyo muzoba mwabaze muyashire ku bishimaryango, nanjye nzoza imfura zose za Misiri ndazitikize, mwebwe ninashika nkabona amaraso ku muryango mubayeho ntaco nzobagira, muzoba n'urugendo muzoba muvuye mu Misiri muja muri ca gihugu c'isezerano Kanani. Nuko babigize, bafata urugendo bava mu Misiri bagenda bagana igihugu c'isezerano. Nabone ntivyoroshe kuko Farawoni amaze kubimenya yabarekuye, ata rukundo rurimwo, acabwira ingabo ziwe ati ngo tubakurikire tubamarire mu nzira. Hamwe rero yaca bata birya bigwanisho vyabo, amafarasi, bakurikira bene Israeli. Bageze mu nzira bagiye bajabuka ikiyaga gitukura, Ntuzenya Musa arabibona, arabwira umukama ati rega bagire batuma ngire gute? Imana iramubwira ati fata iyo nkoni yawe uyitambike ku ruzi ku kiyaga gitukura, araza kuyisaturamwo inzira, muca mubandanya. Aragira ya nkoni, uruzi ruca rwigabonamwo kubiri, barajabuka. Bageze hakurya, Farawoni umwami wo muri Egiputa n'ingabo ziwe nabo reka tubamarire mu ruzi canke hakurya. N'ubundi
Mose abwira umukama ngire gute ati fata iyo nkoni wongere utambikeyo amazi aca yongera gufatana bace bahanira mu kiyaga nuko byagenze Farabone n'ingabo ziwe bahanira mu kiyaga ibyo byose cyari byiza Imana ariko kubwira abanyisirayeli ko bari kumwe naho muga byagenze ko byose babibona nicabujije yuko bageze mu bugaragwa amwe twumva bamaze imyaka 40 bahavuye bitoka kuko inzara yarabafashe n'inyota kandi Imana yari yabeze ati fata ino nzira niyo Yakobo kuko kuva mu Misiri uca muri Israeli n'ahantu hagopi hose nta n'iminsi ngahe wahagera mugabo bifatiye inzira yabo Imana kivuga ati sawa ko mwafashe inzira ntaberetse muzohagenda imyaka 40 kandi hari n'abatashitse nuzofata inzira yawe Imana itakweretse uzohacocera baciye bafata inzira yawe Imana ati sawa nta ngorane fata iyo mwiyeretse birabaraba imyaka inzara irabafata inyota irabafata batangura kwitogera Musa n'iyo Mana ati Musa wewe wagiye inama n'Imana ngo mutumarire mwaka gahinga katagira amazi yo kunywa n'umukate wo kurya iyo mutuma mutugumiza mu Misiri muri Egiputa hamwe twaguma ho naho batutoteza twararya inyama twama twiteretse inkono zuzuye inyama zarimwo amagwaro n'ibitunguru n'ibiki Imana iti ibwira Mose ati abantu ntibumva n'ibyo nabagiriye byose ntibabonye ko ndi Imana ngumana nabo ati reka manze ndungike inzoka zikaze ziba mare zibajegeze inzoka Imana irungika inzoka abantu zirabakomora benshi barapfa kandi benshi barapfuye n'ubundi Musa kuko uko yamye yaguma atakambira Imana abwira Imana none abantu jere nanje waramenze wamenze nanje kugira amariye bagahinga po mumara jewe basi n'umuryango wawe mugabo agirira imbabazi Imana irumva amaborogo ya Musa ishimubwira iti ntacyo ahonga bazokongera gukomogwa n'izo nzoka wewe fata iyindi nzoka isa nazo uyimanike ku giti uzoramuka komowe n'inzoka karangamiza iyo nzoka azokira azoshakira icyo kimenyetso ni Yesu Kristo kuko ubwo Imana iriko irabwira na Musa na bene Israeli yuko hari uzoza gushungura abantu aciye ku giti cy'umusaraba ni Yesu arakomowe n'inzoka bapfuye barapfuye mugabo abandi bazorangamiza ico giti bazoca bakira mugabo n'igiti cerekana Yesu Kristo azoza kubambwa kugira ngo adukize ubona twebwe twarabo gupfa Yesu ye yaraje niwe yajyamu wa kabiri mu bisanzwe yaje agambukira Imana se kugira ngo adukize ariko kandi naho byari uko babuze amazi babuze indya ntibitwumvise mana Imana yarabwiye Mose ati genda ubaremeshe yuko babusha baronka ibyo kurya Imana irabarungikira mana mu bisanzwe si Kirundi mana n'urundi rurimo ruvuga ati maneho ni ibintu babona batazi iyo bivuye twari utuntu twiburungushuye Imana yabarungikira batazi iyo tuvuye mu gitondo bagatubona aho bari bacumbitse nitwo rero batora nitwo twabatunze mu gahinga maneho mana ivyo ni ibiki ntibabona iyo bizana amana mugabariye na mana baritoze n'ubundi ngo barondere inyama Imana irabwira Musa ati ntaco genda ubatekanye ku mugoroba baraza kuronka inyama ku mugoroba hagiye babona inkware zaza batazi iyo zivuye nizo batora bakaca babaga Imana iri kumwe nabo hanyuma naho ntibabuze amazi inyota iratwica Imana ibwira Musa ati Musa
we turabashinga nawe mu banyisiraheli na ya nkone yawe ugende kora kirya gitandara uze kudoda rimwe gusa amazi aca yisesa ubahe banywa. Musa aragenda n'abashinga nawe baryangire ndetse agiye aradoda rimwe amazi atera kuza aca adoda ubwa kabiri nahone ntiyaje aca adoda ubwa gatatu amazi kanone yashiye hasi. Imana yamubwiye ati wewe je nakubwiye kudoda rimwe wadoze gatatu we ntiwumva nawe mu gihugu c'isezerano ntuzoshikayo kandi ntiyashitse kubera yadoze gatatu ari mw'ijuru muga ora mu gihugu c'isezerano ntiyashitseyo kubera kudoda gatatu. Bakubwiye gira rimwe uza kugira kabiri cyane yaradoze rimwe abona amazi arateta agira irya kabiri nawe ntiyajiga gatatu yaraje. Imana yamubwiye we nakubwiye rimwe ntiwumva eko namaze twomubahe mugabo ntuzoshika mu gihugu c'isezerano kuko Musa yapfuye bagire baja ku ruzi rwa Yorodani bagire bashitse mu gihugu c'isezerano. Musa yaciye apfa ntiyashize mu gihugu c'isezerano gusa ari mw'ijuru kuko igihe Yesu yaboneka ari kumwe n'abigishwa biwe Petero, Yohani na Yakobo kuri wa musozi mw'iranda yiyereka ngo ninazwa bwiwe yabonetse ari kumwe na Eli umuhanuzi Eliya akaboneka ari kumwe na Musa. Musa nawe iyo bavuze Musa niwe aserukira iby'amabwirizwa n'amategeko by'Imana. Bone mwasoma Bibiliya ibitabo bitanu byeranda bitangurira Bibiliya bakitira Musa uko bivuga amategeko n'amabwirizwa y'Imana. Aco gituma twumvise muri igitabo c'amategeko bitira Musa yabwiye abanyisiraheli ngo mwibuke yuko Imana yabamajije imyaka 40 bagaburira mana ikabaha n'amazi ava mu gitandara yaba bigishije guca bugufi kandi mukagendera amabwirizwa n'amategeko by'Imana guca bugufi. Kavukanye dusabe ino munsi ingabirano yo guca bugufi kwicisha bugufi. Naho mbona umengo n'iki gihe ca none abantu biratogora kwicisha bugufi. Abantu dushaka kwishira hejuru dushaka kubonekana. Mama murabona abantu bishira hejuru ngo bafise inzobe kurusha abandi ngo barirabura kurusha abandi ngo ni barebare kurusha abandi ngo ni bagufi kurusha abandi ngo bafise ubutegetsi kurusha abandi ngo bafise amahera kurusha abandi. None byose bimaze Yesu ari ikintu akunda kuduhanura yarahiriye umuntu azicisha bugufi kuko umuntu yicisha bugufi niwe kurya munsi bazoshira hejuru nawe wirata wiyemera kuko mu bicumuro bikomeye harimo igicumuro cyo kwirata igicumuro cyo kwiyemera cyo kwishima cyo bita mu gifaransa l'orgueil kwishima ngo ndirabura kurusha abandi mfise inzobe kurusha abandi ndatunze kurusha abandi ndategeka kurusha abandi bisamahera kurusha abandi. Ivyo none ko mbona ni none si fena na enifye sejo no none sejo gaye tumoja tugenda nukuri kw'Imana nanya kijana mbonge n'abana bato nibo basoma ijana muganje nayo mbona kandi naniyo nda mukacuja tugenda tu ntabwo nasiumira ngaha ku isi kandi ibyo wabyitse ugiye hakiri kare ukagenda uri mwerana sibyo banakwishira hejuru nane gusa ko mpora mbona abatama n'abatamakazi mpora nza kuraba ugasanga umuntu mengo ntakiva no muhira amagorwa yaramwishe kubera ko imyaka myinshi umugenda hakiri kare genda hakiri kare uri mweranda wigire mw'ijuru nta bindi sibyo no ikira mw'ijuru hakiri kare none ino suku muyitabira nk'ukore kuko mbona rukuruha gusa
none rero tuzamuka amatu umutima wo kwijija bugo kuko nabahurumira narabona kuvuga ati na Yesu Kristo nawe yari umwana w'Imana ntiyigeze yishira hejuru ngo nuko ari umwana w'Imana kandi ari Imana nka se kuko Yesu n'umwana w'Imana muga ni Imana ko umwana w'umuntu n'umuntu umwana w'ingurube n'ingurube umwana w'impene n'impene Yesu n'umwana w'Imana n'Imana yaricishije bugufi ngo aranarushiriza gushika yemere n'urupfu rwari kurubabaje rwo ku musaraba aratwitangira arabambwa nico gicuna ngo Imana yamugariye iyindi izina rirengeye ayandi mazina yose kugira ngo ibiremwa byose byaba ibyo mu ijuru ibyakwisi n'ibyo mu kuzimu byame bikubitiye ifukamiro kubera iryo zina Yesu kuko yaremeye aragamburuka arishisha bugufi araturokora nico gituma afise izina rirengeye ayandi mazina yose kuko Yesu no kuvuga Mana irakiza Mana yamugabiye izina rirengeye ayandi mazina yose kandi nta rindi zina ryo gukirizwa uretse izina Yesu niba ushaka gukira niba ushaka kurokora ambaza izina Yesu nta rindi zina ryo gukirizwa uretse izina Yesu